narakiye muri Bacosta ndaja kubandaniza amashuri mu gihugu cy'u Rwanda muri Université de Rwanda i Butare. Twaguye ama contact meza n'abakinyi twakina mu Burundi muri Barco, harimo rero umukinyi Sifa Kaluma Florence menshi bazwi izina rya DADA. Yaronse amahirwe imbere yanje aragenda muri leta zunze ubumwe za Amerika, hama arashaka contact n'abamenyereza bari kumwe muri ico gihe, hama nanje ndonka opportunité biciye kuri ayo ma connection yankoreye. Hama ndagenda muri Etats-Unis, hari muri ville ya Texas, ndahiga ishuri rimwe ikigo twari kumwe na DADA twiga imyaka 2, umwe n'igice jewe, hama ndatransfera mu cyo bitwa 4 ans de 4 years college muri Iowa State University, ndahiga imyaka 2 bampereje cursus yanje ya college ca mu Covid muri 2020. Nkuko byafashe isi yose, ibintu byinshi byarahagaze, y compris le basket. Hama 2021 canangura carrière professionnelle mu gihugu cy'u Suisse.